ariko hanene icyamano n'umutumbura munda mawe ikintu kiri munda kitagikanda gishisha umucanwa mererwa nabi cyane kandi nkarira avuga ntimana icyo mpabasi ngo nitaba imana nkuko abandi bagiye. Hello everybody, welcome again mwese mukuni biganiro vya Bujahit TV. Isaac Classic niko nitwa niryo zina ryanje kuri Facebook nuko nyene ni Isaac Classic ryandikwa ES2 hamuhereze ko na C hama Classic. Usanze abagenzi buzuye nta ngorane. Urashobora kunyandikira kuri Messenger tukayaga nta problem. Kuri kamera, behind the camera ninde ni wow ndi nyene ni Scott yamavyifatamo neza cyane kugira akuri uko bishoboye uko abishoboye kose kugira amasana mabashikira ukuri kwami. Murashobora kwibaza ati Isaac Class kuri umunsi urihe kumenga uvuga n'ubunebwe kumenga nturyohe ukuntu nivyo singyohe kuko naronse amakuru je kubganje novuga yuko ababaje kuko si ibintu bitwengeje wanashima biranateye n'agahinda ku bantu bafise imitima y'agahinda koko Naturonse telefone yumwe mu bakunzi ba Bujahit TV arambwira ati Isaac mwebwe nivyo muragarukira abantu batandukanye bafise ingorane zitandukanye hariho abatama bane abatamakazi bane bafise ingorane ziteye ubwoba cyane babayeho nabi cyane ati aho batama murashobora kuja kurabaraba aho baba hama ivyo bine muzobivuga muzobimenya hanyuma ati nabantu batafise ubufasha nabumwe nabatamakazi badafise ubufasha nabumwe bibereyeho nabi cyane batafise n'imiryango ibagarukira nta n'imiryango bafise umwe rero ni kimuga uwundi ni impumyi uwundi ni kiragi uwundi oh my god ariko ngaho no munsi twagiriwe amahirwe yo kubona babiri kubera iki umwe ari mu bitaro aragwaye uwundi ari mu nzu kure yo ngaha gato ntaba ngaha turi abakure gato yo ngaha juste ahantu ni muri so quartier abahazi ni muri so quartier n'ahantu my godness sinzi ngeno hako address ariko ni en face ni ruhande ya Charama. Okay, niyo mpamvu twaje ngaha kugira turabe uno muryango. Jerekana gusaba abantu babiri tuje tubarabe. Naba mama n'ukuri bateye agahinda cyane reka tubarabe reka gusabe unkurikire Scott hama tuvugane nabo. Jewe nsa nuwashitse kuko ahanyene baba niho twahisemo yuko twoza kubagendera. Welcome. Odi. Sawa. Ndabicare hagati cyarabanyene ntacyo okay welcome abakunzi ba Bujahit TV nkuko twabibabwiye yuko twahisemo kugendera ino miryango ifise ingorane ziteye ubwoba cyane ariko kandi na cyane yuko tuza kuvugana nabo kubibara gishinga ku ngorane bafise amakuru naronse nuko ngo nta n'imiryango bafise kabisa urumva bibereyeho uko nyene ariko jewe rero nibaje ikibazo mbega babayeho guti bafungura guti baryama hehe ekaje nabonye hamwe umwe aryama Biscuit ndagusavye uherekane neza aho naho umwe aryama n'ukuri turaza kumenya uwariwe muri aba babiri reka tutangure kubavugisha ntangure reka ntangure nga mama ndabaramukije na ni sawa no gushima kuko inyuma ya Zerimani ikora mbe mama witwande je nitwa Kankindi Maria Gorete Kankindi Maria Gorete gushika kuno mwana mfise imyaka ingahe twenye ngo mfise 33 imyaka 33 ndeke canke wari bagene imyaka yawe jewe sindabizi kubera jewe nanumeretse gapewe ikibimba nacitse ku icuma cyamugaruka nyene sinasubiye kuronka amahoro kubera abasaza banze baguye buta nta numwe ashigaye mbe wapfutse uko nyene uko kuboko kumwe atagufise canke vyaje uko nyene ni intambara ni vyandurutse vyo mu kibimba kubera nahi okay gishaka kumenya rero mama we ubana nande jenye wenyene
nta bana ufise nta mugabo ufise nta kivuse oya ntiwigeze uvyara oya none umunyeshuri nari umunyeshuri urumva narize mu 93 niyo nacika ku icumu cyangwa umuko janamugara navuye mu bitaro ngira ngo imyaka namaze y'imyaka indwi muri iyo minsi heze nasubiye mu bitaro samara y'imyaka ibiri hama niho naciye bandungika bati genda ugwarire muhira kubera nagwaye igituntu cyo mu magufa y'umugongo cyangwa n'umutima cyangwa n'asima cyose rero biri kuri jewe kandi singira ico nifuka haya reka ndakugaruka ko mama reka ko tuje kundi mukecuru ngaha mbona umenga amagara yiwe ntameze neza mama ndakuramukije yego bwakeneye wewe no kubona ntabona murabona yuko ari atari mama ububuga bwawe ukomeze koza witwa nde Maritana inde Marita igikirundi Nyabukobwa ushaka kuno mwanya Marita ufise imyaka ingahe jewe ntayo nkibuka mugabo ndamaze imyaka 4 mugaye amaso yarazibiye sakanura zanwa rero n'umwana ngo aje kumvuza hano kwa muganga amaso icabira nkakosubira nyuma cyangwa ibintu binyakisha mu mutima ubusinjya neza nkaryama nabi singira nundaba abahayi wacu baraheze abiwanyu baraheze ubu rero nta muntu numwe wiwanyu ufise mama abana umwana w'umukobwa hari nawe yarapfaka yari mu twana tw'ishuri ntazi no yego wavyaye abana bangahe je naragaze ku mbyaro 6 aho bose siho base barapfuye hasigaye umwe sigayo uwo ngaha nyene yari muherezi wanje none nawe arafise ingorane hewe je nabonye ahantu uryama hajya niho haryama uko biri kose aho ashwe ujyana n'igihe ndama amagufa bujaha ibi babimpaye mu nyuma ngasaka amatara njyama koko musanzwe mama uri kurafungura kenshi ufungura injyanya baki bisaba yuko mvuga cyane ubwira nyumve neza kugira ufungure injya izihe kugira ufungure neza biragoye njya fungura basishaka ubugari bw'ibigo nshaka nk'utuntu nyene noza ndarya duke mugabo hari igihe nirirwa ngaho muri rukaka mu ndako nkibaza ko ari kuryama nabi kurya nabi kamererwa nabi cyane rwose bikarengera none mama uvuga ati waramugaye amaso wabaye iki mu maso eshwe amaso nyene yara kwabaye kuzimira ndego kwabaye kuzimira gute mukuza byabaje nkumenga nintuza n'amaso nyene ajya amaso abantu bagwara amara acaramuka canke n'imyaka myinshi irimo yego cyeda nta n'imyaka nkimenya jewe matse kuko imyaka bica kwa gasore nari nkiri nkume mugabo hari kuri mwambutsa hebi je kumenya umushinga ntahe wawe nawe nyine yarapfuye umushinga ntahe wanje yapfuye kera none mu majambo make ubayeho gute nshaka kumenya ubayeho gute ubana nande jewe ngaha ntambabaye ngaye nyene nk'umukwe wanje mugabo simbayeho neza numva we ntumenya uwinjiye ntumenya usoza aye n'ubu nyene narimpejeje kwinginga uwo mukobwa asohore hanze kwituma hari igihe ntashobora kwirirwa hamwe ntasohotse ushaka kwituma bigenda gute sibishabone ndagumaho nyene nkagumaho nkazorindira untwara byanse usanga witumye kuko nyene nta kundi ndanigumiraho nyene iyi nzoka yampambiriye mu nda igumurira ukaka mu nda bunubu mu nda ni murimbi abaho nabi imbeho tagira ikihe
gahuzu hambara impuzu bibi ebi nta nagashira hamwe urimwo ko bafasha oya yeya abapadiri karibona bagenzi bahora baza kubifasha bakampa padiri akaza kunsengera gusa ntari igihe ndamusaba nk'utwampa kampa cyane nkagumaho ubundi kurucucu ebi gishaka umbwire akantu wibuka kakubabaje mu buzima bwawe utazopfa wibagiye nivyo urakuze hari n'ibindi utibuka ariko akantu uvuga ati nukuri akaguma kangaruka ko nkababara cyane yego jewe ndababara cyane kubera nta mfise aho njyama naho nkamererwa nabi nkumva umenga nosubiye navutse kandi naho uwo mukobwa sinzi ko hari ntabyo nzi ko nawe yari yarapfakaye yari yarahebye yari yamaze imyaka myinshi ataza kundaba aza ntwara mugabo simerewe neza cyane rwose bakunzi ba Bujahit TV nkuko bibona turi kumwe n'abamama ngaha umvise ivyo umukecuru ngaha yatubwiye jewe reka ndababaza akantu uri kuraba Bujahit kuno mwanya fata akarorero uyare nka mama wawe canke ari mu miryango yiwanyu wo kwemera yuko abaho ubuzima babayeho bano bakecuru iryo nyishu uragiye hawe nyene mama reka ngaruke kangaza ngarukino ndabona urafise ishapure uguma usenga nawe urayifise urayirondera ariko ararondera ishapure yiwe rindira mukanya uraza kwikurabira ishapure yawe sivyo rinda kwanza tuvugane turavugana nawe rinda kwanza tuvugane n'uwundi ngaha none ishapure urasenga biraboneka gusenga cyane kenshi usenga kangahe ku munsi jewe n'imisi yose ndasenga nko mu masaa sita ndavuga ishapure saa 9 n'inusu nkavuga iyindi saa 10 mw'ijoro nkavuga iyindi ni vyiza cyane none nk'ubu umuntu ariko arabaraba kuri Bujahit turuhere kuri wewe umuntu ariko arabaraba kuri Bujahit ukufuza yuko yogufasha jewe nshaka kuronka icyo mfungura nkashaka kuronka nk'umuntu ashobora kumfasha kubera ntashobora kwifasha nk'ubu ngwaye sinshobora kwifasha nk'ikintu na kimwe hari nk'utwo kurya hari nk'ubutumpaye nkabura nk'ubutuntekera ariko ndamufise yo tuntekera okay none twamubajije akabazo hari akabazo twamubajije ntiyagadutomore neza ariko nawe reka tukakubaza ni giki wibuka nimba wibuka ivyakubaye ko mu buzima wagiye uracamo ni giki wibuka uvuga ati ikintu ngenda cibutse kirambabaza cyane jewe kubera ndi kimuga ico gihe niga mu mwaka w'11 cangi murayi ni intambara sinarosa amahoro na kimwe sindaronka amahoro na rimwe nk'ubu nari ntunzwe no kugira nsaidira ariko ubu sinkigira nsaidira naragenda mu isoko bakamutwa kurya nkaza guteka ariko ubu sindabishobora none kugira ubeho neza wewe usabiki tufungurwa yego ni nk'umuntu tubana mu nzu aza aratuntekera none nkahuba urapanze ni wawe kanukuri Imana ntumbaza Imana niyo yamaye indaro ciwe ntavyonzi nabonye Imana wabonye gusa wibereye aho ukonye nabonye banzana aho banyweye mu bitaro kuko mu bitaro namengo narahamaze imyaka 7 cyamana baranzanye mu buhungiro ncangumana n'abandi mugabo nguma jenye okay reka tugaruke iwawe nkuko nabikwemereye ko tuza kugaruka ko tuyage none kenshi uyurize uri kurarira urizwa niki wibuka iki wibona kwiki gitumurira gituma ndira ndamerewe nabi kuko sinjyama neza kandi nkabura utwongera tunkwiriye ugakubitwa nande naho handi wenda rigwajije ndamanyama hari n'igihe babahamagara bakanka kunyitaba
ngaheza nyene ngatimba ngahereza agatima Imana ngaca asoma agashapure ngacanana niririmbira nkaririmba indirimbo ndi mushaha wa Yezu Kristo nkavuga ishapure mwaramutse Mariya dawe wa twese wongera nkasoma ukubabara kwa kugira wiremeshe gaca niremesha wa mushitani we nkisekera nyene hanyuma bose utakarira atarikisha karira mugabo sishirira hejuru bose utakakuruka kuko nanjye sije ndabyigize n'ubu nyene azagitwa kurya umutima wahabye harya rero ibintu bitantashatse kugira ngo ntigeze kumererwa neza ntiramererwa nabi ubu rero naratimbye atimbijwe nuko akubera umucanga ukanya kako nisohoke hanze akaburura hanze umwana ngabo nawe nishaka kubera ari kuri Burundi n'abana biwe yaje yibera umuyaya urumva yuko biteye agahinda cyane birababaje cyane ibaze nk'umuntu kubaho ubuzima nk'ubu jegira ndakubaza ikintu nk'umuntu ashaka gufasha yo gufasha iki kugira uryoherwe wewe kugira umuntu agufashe uvuga ati nukuri mbayeho neza yo gufasha iki yofasha nyene nk'utwongera naka ariko ikintu no babara nk'umuntu iyo ahantu nimba karonka n'umfasha basi ahantu uba uryameho neza no gufasha ibikorwa byo mu nzu yego ahantu noba nkaronka utwonja nkambara ukaronka naka n'uduhuzu nambara ukaronka n'uduhuzu wambara yego ariko hanene icyamano n'umutumbura munda mawe ikintu kirawe kiri munda gihita gikanda gishisha umucano mererwa nabi cyane kandi nkarira avuga ntimana icyompa basi ngo nitaba Imana nkuko abandi bagiye birashika nyine ukavuga ati Imana basi nipfira yego wihangane ibi byose bizohera kandi Imana izobananye kuremesha urabona ko yaturungitse natwe kugira kumbure tubonanye turaba yuko mworemaho muri yego bakunzi ba Bujahit TV nkuko muvyumva rero abavyeyi batubwiye bitari bike aho bagerageje kumvisha amarira yabo n'imibabaro bafise ati harashika naho usanga n'ingorane bagira bagana kubitwa bivanye n'ubutama bwinshi sinzi ko ubutama ingwara zabo nyinshi eka n'ibintu bitandukanye bivanye nuko ingorane bafise zirengeye ukwemera kw'abantu basanzwe nkuko bibona mu gusozera reka dusozere jewe ndabasaba ikintu kimwe hebi shaka udufashe turirimbire gato usome n'ishapure ndabaririmbira akaririmbo k'Imana nabyo shobo ndabishoboye jakorera Mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru iyo ngeze mw'ishamba ry'ikibira nkamanuka ngana mu mwijima numva inyoni ziriko ziririmba zitera impundu mwamuri nkuru. Oh my godness. Bi nawe turirimbire gato. Ndagusenga we Yezu we mwami wa. Ihanagure kwanza umusozi, ihanagure kwanza amarira. Ihanagure kwanza amarira. Hama uririmbe neza. Umutima naho wisha. Niko bwanje burayoberwa yamaranda buguhebeye bwose. Amasara hendwa n'umunwa yamaramba kumva ijambo ryawe ntakiruta ijambo ryavuze.
ntakiruta ijambo ry'Imana. Reka tubashimire cyane tubishimire cyane kumbure nihagira ikiboneka nihagira ababona ino video ikabakora ko ndazi abakurikira Bujahit ni benshi kandi bafise umutima myiza cyane y'ikigongwe nihagira ikizoboneka tuzobagaruka ko tukibashikirize mama. uramuzo mukoze cyane kandi turabasabira kugira muronke izo nkomezi turazibasabira aka gashapune ntigapfubusa gasabira abanyakigongwe kugira ngo baraba bagowe n'abaremerewe reka turaremerewe n'imitwaro yego hari igihe muzotugarura ako mwoduheba mwofuma mutugarurira imitima yacu nayo imibiri yacu irababaye tubwire Kristo. Nawe tubwire rero akajambo kanyuma akajambo kanyuma nuko mwoza muratureba cyane mukaturebera aho tuba mukadufasha n'ibindi ariko Mana ikintu kitubabaje nuko mwoza muratugarukira ko muturaba mukadusabira imitima ahubwo dupfa dutembagaye twibaza ibintu byinshi. Mana yodufasha tukapira mu minwe yanyu mukama mutwibuka muri ababyeyi. Murakoze cyane undi munsi kumbura Imana niyatuzigama tuzogaruka. Bakunzi ba Bujahit TV mwabibonye twari kumwe n'aba bavyeyi n'abantu bahumuye urumva ko nabamwe n'imyaka yabo batayibuka nagahinda cyane ubuzima baciyemo ubuzima bayeho burateye nagahinda cyane urabona ko biranashika bakagira umwanda muto cyangwa mukuru aho bari bivanye n'ingene n'ingorane bafise ibyo byose rero biva kuri bo. Ndagushimire cyane wakurikirana kino kiyago gira subscribe like na share utibagira gupartage no link kugira igishikire benshi kino kiganiro kuko ni nk'ishikanwa na uzobutanze hagize umuntu ayiravye hagize umuntu ayibonye uzoba wironka ibihembo kumana rugira ariko kandi hagize benshi bagira ico bafashije boza kugarukira no muryango kugira ibintu bigende neza cyane ariko kandi tunagabisha yuko hari abantu basigaye iminsi biharaza kugura ama groupe ngo bashaka ngo na groupe yo gufasha abantu umuntu mbere kumbure y'ubusuma reka nibindi tutazi ivyo rero murabigabira kuko Bujahit TV niragira groupe yo gufasha abantu nk'aba nivyakenegwa tuzoyikora mugire amahoro y'Imana aho muri hose nitwa Isaac Classic kuri MIC behind the camera Scott na Gahwane Loki Nene bye.